Banywanyi b'Umuhuza TV nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza imisi yose nga kuri imbonesha kure korera kuri YouTube. Ndagwaye ikaze aho woba uherereye hose, waba dukurikiye uri mu Burundi, bari mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara za ruguru, mwese ndabaramutsa kandi ndabahereza kaze. Badukurikiye bari mu bihugu ubibanyi gaha mu muryango w'ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko, bari mu bice bitandukanye mu gice c'uburaruko, ic'ubumanuko ndetse n'uburengero kuri uyu mugabane wa Afrika dutuye, ndabahaye kaze. Sinabwiye kandi benshi badukurikiye bari mu bice bitandukanye vy'isi ku migabane ya kure harimo Uburaya, Amerika, Aziya, Australia, bari mu gihugu ca Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ndabaramutsa. Bari mu gihugu c'Ububirigi, Espagne n'ahandi hatandukanye Buraya, ndabahaye kaze ntimuze gucikwa. Mwanya rero w'amakuru agezweho tugiye kwibanda kuri politike ndetse n'umutekano. Hari isanamu ya Colonel Jules Ndihokubwayo na General de Brigade Varisito Ndayishimiye mu kiroberi ca CNDD FDD. Hari n'indi sanamu yagaragaye Varisito Ndayishimiye ari we muhagarikizi wa General Prime Niyongabo mu bugeni yoba yaragize mu myaka iheze. Abo bose rero nabagenzi bakera cyane kuva ku rugamba, bose bava muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, bava ku gatumba kamwe. Hari n'abavuga ko bafitaniye ubucuti bwa hafi mu muryango wa rero Colonel Jules Ndihokubwayo ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Nk'ubu umukuru w'igihugu yavuye mu gisirikare afise ipete rya General Major, uwundi ne wagendanira umukuru w'igihugu Chef du Protocole d'Etat, uretse no kwambita ipete rya General de Brigade. Bazi Jules Ndihokubwayo ku rugamba bamuvuga nk'umusirikare yarinda cyane, atagira ikinya cyo kwica bamwe, ico gihe bamwita muyangayanga bafatiye ku kungene yari bangikiye kwica takinya. Umusirikare yahatswe kwicwa mu butegetsi bwa Nkurunziza. General Ndihokubwayo niwe tugiye kugaruka ko. Fyonda kuri subscribe canke sabone utari wafyonda ko ubukene kubasangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagwaye kaze. Jules Ndihokubwayo no musirikare atari yorohewe ku ntwaro ya President Nkurunziza, naho yari yazananye muri CNDD FDD. Peteri ya Colonel yari maze k'imyaka irenga 16. Abo bazananye bo ku urugero rwiwe bose baragizwe abagenerali, ariko Jules Ndihokubwayo bararimwima. President Nkurunziza yaronka amahoro aruko yumvise ko Jules Ndihokubwayo ari hanze y'igihugu. Nayo mpamvu imyaka myinshi yamugumiza mu bikorwa byo hanze, akaronka amahera menshi ariko akaba hanze kandi akabura ipete. Muri Nzero 2016 hari Frode wa General Godefroid Niyombare batangaje ko Colonel Jules Ndihokubwayo ari warongoye ibiro bikuru vy'igisirikare ca Forebu, ariko buke Jules Ndihokubwayo yarabeshuje ayo makuru. Amasoko yacu avuga ko ari impanuro yahawe na General Major Varisito Ndayishimiye. Misi yakurikiye rero ubuzima bwa Jules Ndihokubwayo bwo bwarabangamiwe cyane, abaho kuri hange kubera hari bamwe mu iperereza rya Nkurunziza bo barahawe mwibanga itegeko ryo kugandagura iyo ntwazangabo. Numwizigizwa rero wa President Varisito Ndayishimiye. President Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, Colonel Jules Ndihokubwayo ari mu bambere bagenwe mu bakora n'umukuru w'igihugu. Ibanje kubicegera c'ugenera umukuru w'igihugu, mu nyuma araba bwego muri ayo mabanga asubireze Freeman Iratunga. Bizi bavuga ko Colonel Jules Ndihokubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa be n'ifatwa rya General Alengeye mu Bunyoni, ari yahindutse umuke wakomeye wa General Ndayishimiye. Amatwe dusumira Angelina Ndayishimiye atamama yo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe. Ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora kubangamirwa maze gufatwa. Muri kino gihe rero President Ndayishimiye ageze aho yino babategetsi bo hejuru nka bose, aho atakizi ho bari kumwe vy'ukuri n'umuhenda mwigizigirwa akomeye asigaranye na Jules Ndihokubwayo. Jules Ndihokubwayo rero hategurirwa amabanga akomeye, kuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mwaka 2023 turi mu Jules Ndihokubwayo yarambitswe ipete rya General de Brigade maze arava mu karenganyo yari amaze imyaka myinshi cyane. Ariko iryo pete ryatumye abategetsi batari bake buzura ubwoba kubera bataza amabanga Jules Ndihokubwayo ashobora guhabwa. N'abategetsi babiri bacurwa muri kino gihe ko ashobora kubasubirira. Wa mbere ni General Prime Niyongabo barongoye igisirikare c'u Burundi,
yahora ari mu bizigirwa bandayishimiye ariko imigenderanire isa niyatosekajwe n'ubusuma kuri Meniyonga bavugwamwo mu gisirikare. Uwundi acurwa ni General Major Ildefonso Barurema arongoye urwego rukuru rw'iperereza benshi bita documentation canke SNL. Matwa dusomera avuga ko General de Brigade Jules Ndihokubwayo arashobora guhabwa kimwe muri ivyo bibanza muri minsi iri imbere kugira abandanye gucungera ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Naho kwizerwa n'umukuru w'igihugu biryoshe, Jules Ndihokubwayo n'umwe mu bacunzwe cyane n'abanzi bandayishimiye binyegeje mu butegetsi n'ahatari mu mabanga ajanye n'inzego z'umutekano. Tubutse ko muri ndondeza Pacifique rinahazwe izina rya Jules Ndihokubwayo ryavuzwe mu banyuruje umudandaza Christian Dize batazira Bareze ajanywe n'iperereza rya gisirikare muri Mukakaro 2021. Bareze yari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi yarakorana n'iperereza ry'u Burundi hanyuruje azira isoko ryo kugurisha ivyuma bishaje vya Regideso. Isoko rya rifise agaciro ko muri RDN miliyoni 200 y'amarundi. Masoko yacu avuga ko Jules Ndihokubwayo yari asanganywe isoko ryo gushora ivyuma bishaje kwishiramwe risanzwe rikorera mu Burundi mu gihe Bareze we n'abagenzi we bari bashoye ivyo vyuma mu Buganda. Tegetse rero habamwe amabanga menshi n'intambara nyinshi na gihugu mutoyi atigera amenya uko niko vyoba vyifashe mu gisirikare c'u Burundi. Hari impinduka zishobora kuba umwanya n'umwanya mu gihugu c'u Burundi mu gisata c'umutekano. Aya makuru reka tuyabandanirize mu ntara ya Kirundo na Muyinga. Haraheze imyaka 10 barindiriye itunganywa ry'igice cyo kubakamwo amazu barabura. Bamwe mu banyagihugu bamaze imyaka 10 barindiriye ko karitse yabo yaronera mu Kirundo muri aruko bw'Urundi cyo kimwe nabo ku mutumba Cibari zone Munagano muri komine ntara ya Muyinga muri aruko bushira ubuseruko bw'Uburundi zicibwamo amabarabara. Abantu amajana baramaze gutanga amafaranga yo guca ayo mabarabara ariko ntivyigeze bikorwa, abasaba gusubizwa ivyabo. Hari muri 2023 aho ikigo kijejwe inyubakwa mu karere k'uburaruko katanguza umugambi wo gutegura igisagara mu ntara za Kirundo na Muyinga. Kuri ivyo abanyagihugu bategetswe kuri amafaranga y'interano zabo mu banki nkuru y'igihugu BRB, amafaranga yavana n'uburinganire bw'itongo bafise. Kuringanire bwa arezine nyene itongo yategerezwa kuri miliyoni 2.5 z'amarundi. Bafise amatongo y'uburinganire bungana ama R8 canke arenga tegerezwa kuri miliyoni zirenga 5 z'amafaranga y'amarundi. Abantu rero batanze ayo mafaranga baharurwa mu barenga amajana 2 Muyinga n'abashikijana mu Kirundo. Gusa hari agashavu mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi rero hatangwa ayo matongo bari kumyabanga nibo boroherezwa. Urutonde rw'abaronka ayo maparasera harimwe abashinga amateka bacejwe ubuzi mu ntara, abayobozi bakuru, abadandaza bakomakomeye batanga ibiturire ku batumwe n'abakozi b'ico kigo kijejwe gutunganya ibisagara. Kuri vyatangajwe n'umwe mu baronse kibanza yemeza ko yahemukiwe. Nango rero bavuga ko ibikorwa vyo gutunganya amakaritse bitari kurenza umwaka wakurikira no kuvuga muri 2014 ariko ara imyaka irashitse 10 atankuru rimwe yo gutangura ibikorwa. Ni isoko ryacu bisigura indishi yo gucerwa. Abaronse bibanza Icibari na Runanira basaba indishi kuko ibikorwa vyacerewe. Barishe make bavuga ko barishe miliyoni 2.5 z'amarundi, bandi barishe ayasumbayo niko bivugwa n'amasoko yegereye intwaro umugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Mwimvira ayo mafaranga yarishwe haraheze imyaka 10. Dusaba indishi yo gucererwa kuko twari kuba twarayashize mu bindi nk'imitabi biba byaraduhaye inyungu. Nakababaro kagaragazwa n'umudandaza akaba anuwatowe. Mugambi wo gutegura igisagara wuzuyemo utunenge twinshi. Bamwe mu baronkejwe amaparasera bemeza ko imbere yo kwandikwa kugira ngo barihe amafaranga yo gutunganya igisagara barongoye ikigo kibijejwe bategeka kubaha amafaranga yabo ku ruhande. Tendebuka ko wararongoye ico gisata mu ntara ya Kirundo ico gihe ni Justin Mbonyingingo yansavye amafaranga ntanga atabonetse yari yandahiye ko bidakunda. Kabimenyeshwa n'umwe mu bakukuruke mu nzego z'umutekano mu ntara ya Muyinga. Genzi banje bambwiye ko bategetswe kuri amafaranga kwa Mpunoye ari hajejwe gisata cyo gutunganya ibisagara, bandi benshi bayaha Meshide Maniragaba rarongoye ico gisata mu karere k'uburaruko. Niko iryo soko ribandanya rivuga.
kutumvikana mu itangwa ry'isoko ryo gutunganya ivyo bisagara ibihanganye vya CNDD-FDD bifisemo uruhara rw'amasoko yacu muri ico kigo kijejwe gutunganya ibisagara. Isoko ryahamagajwe haraheze amezi menshi, abategetsi muri CNDD-FDD bararyanye kugira ngo baronke iyo soko. Twarababaye cyane, umwe wese agomba gutanga ishirahamwe rizokora umugambi kuko yabibonamwe inyungu nyinshi, niko bivugwa n'isoko ryegereye umugambi uri ku butegetsi. Bw'iryo soko nyene ritanga itegerezwa gufata iki kibazo mu minwe, bitabaye uko abanyagihugu begwa n'umugambi barafise uburenganzira bwo gusaba indishi ijanye no guteba kandi kikaba cumvikana. Bahoze barongoye gisata cyo gutunganya ibisagara mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko hamwe n'abashasha ntibigeze baboneka kugira ngo bishure ku bibazo bya abamenyesha amakuru. Rero tubandanirize aya makuru yacu mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Imulongwe hari impunzi z'abarundi zifise ingorane mu kwivuza, niziba mu ikambi ya Mulongwe zivuga ko zibuze uko zivuzana mu ntara ya Sud Kivu mu seruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo kuva mu ntango z'uyu mwaka. Ziharura inzo ya 15 zimaze gupfa bivuye ku ngorane zo kwibaruka. Inkuru rero ibabaje cyane. Mugihe kandi turi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi umudereva yakomerekejwe, ingenzi nyinshi nazo ziranyuruzwa, imodokari zine nazo ziraturirwa mu mutego wa aba ADF n'abagwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho wa Uganda ADF Force Democratique Alliée. Barateze umutego ku wa kane mu gisagara ca Bandibwame muri territoire ya Mambasa mu ntara no Kivu mu seruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Shiramwe ryigenga rihashasha ryo muri Kongo rivuga ko ibiharuro by'imfata kibanza ari abantu benshi banyurujwe n'imodoka zine zoba aza araturiwe. Twihanganisha rero abari muri ako gace. Nwanyi b'Umuhuza TV turaza gusubira kubashikiriza andi makuru tuba twabatohoreje twiyafasha amasoko yacu ari irya nino ayavugwa cyane mu menyesha makuru no kumbuga ngurukana bumenyi. Sinibagiye kandi ibindi byinshi birimo imyihwezo n'ubundi tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure. Nagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone utari wafyonda ko no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa nayo dushikiriza. Imana bahezagire.